none Edouard kinzu yiwawe menga sininiya cyane ni ntoyi kandi tubariye ko utunze umuryango w'abana none irabakwiriye inzu iradukwira burya honye hari ikibambazi burya ariko mugabo nta ngorane nimwe twege tubifata uko nyene nakare twaba mu masasi yego nakare twaba mu nzu z'ibiti tugafata ibintu zenye ivyondo tugahoma tukamunzi z'imizingi zijyanye bisanga ihese okay rero ubunye turasima Imana nuwo mupatiri yadufasiza akaduhanutu dusakazo urumva turasima Imana turayisima kuko twege ibintu vy'isi twe twaramaze kubihaga twamaze kubibona ukuntu ibintu bimeze twaramaze kubihimba urumva biragoye cyane ngatubo kira bakunzi banyishumeze mumva nibibazo bitandukanye urumva rero kandi aha nitweze burya ndiko ndavugira bose urabona hose uko araba hose niko hameze nta mikoro dufise ntaki uko umudamu wanje yabivuze twege burya kwitunywe n'ubwaci cyangwe tubonye akazi tukagenda tukaza uko nyene harageze imbere n'ubu turasaba kuvuga ati twobihagarika byose tukabihagarika ibintu by'ubuzi tukabihagarika bakunzi ba Inyishu Media bakunzi mukunze kudukurikirana ndi ntare jinda cabandanya muri gwa rugendo rwanje nkuko mubona ndahantu kure ebana nababariye kata modoka yashika cameraman shisha hari abakunzi ba Inyishu Media bamanze baraba ahantu ndi nahantu ebana kure imodoka ntishika narushe najewe ntare wanyu musanze mumenyereye ndi muri ca gikorwa nyene cyo rukundo kugendera abantu bafise amikoro make kubagendera muri wa mutima namwebwe ndazi murafise ujya mutima wo gufasha haragiye haravugwa amajambo menshi cyane ngo ntare ngo numwana mubi ariko ubuje narahindutse sigaye ndi umuntu ameze neza rero nshitse ngaha anye ndahasanze undi muryango ndabona abana ndabona cameraman shira hajya tuberekane turabona abana n'umuryango muniniya uko mubibona baba ahantu menga ntihameze neza cyane nubwo batarabituyagira ahantu vraiment ntihameze neza cyane ntihashemeye rero mbashe kuyaga nabo cameraman raraba ukuntuza nicare ngaha ni sawa none muvyeyi sawa twege turakinye gose turakinye gusa muvyeyi nagomba manze sawe umushinga ntaye kugira hadukwire nawe ngira yo kwegera kugira no muri kamera bamubone kugira tuyage neza muri kamera tuboneka bicarane yego hamaje je nitwa ntare nkorera Inyishu Media rero naramutse nza ino muri ntara yiwanyu ndiko ndatembera kubera je nsanzwe mva hariya mu gisagara ca Bujumbura ubwa mbere na mbere ubwo nagomba ndabasaye muramutse abakunzi ba Inyishu Media mubaramutse yego me turabaramuca mugira amahoro y'Imana hama mwitwa bande mu kazina kiwanyu ndagufatiye nitwa Edouard uwo n'umutambukanyi wiwawe yego me amahoro mufasa amahoro nawe witwa gute nitwa Busuma Parasine turakenye kandi turahantu habi emwe ari two kurya tukaturonka tubuze tukaryama hanyuma tukarondera utundi none ndumva ni kibazo nubwo ntabwo mbashe kubabaza ibibazo byinshi cyane mufise umuryango munini nkuko ndabibona cameraman shira hariya turabaya n'abana biwanyu hariho n'ubundi mukuru wa umwana wanze mukuru nawe nyene si hari hama none ufise umurya abana bangana gute Zefise abana batatu ufise abana batatu ufise abana batatu bose bariga oya ntibiga mugabo umwe niwe yiga mu wakanga wa kabiri yiga mu wa kabiri none Edouard kuri ngaha anye abandi bagabo nkwezi saha ntibari bari mu rugo babagiye kurondera ubuzima wewe gute
Zewe burya mu bisanzwe ino munsi nabuze ukuntu bigenda. Ino munsi nabuze ukuntu amikoro nayabuze. Urumva rero ibintu biragoye cyane kwe turabayeho nabi. None mwebwe nk'ahantu ukunda none kuja kwikora nkuko bivuze ukunda kwikora gute uri umufundi urumuki ukoraho uburyo? Zewe burya mu bisanzwe nkurubuzi bwose. Nkora guca ubwaci. Nkakora gukora nyene nk'akatsiyere k'amabuye nkajya tukaronse ariko mvuga naho tukaronka turabona yuko ibintu bitubera amazi atakintu turonka cyo dufasa mu muryango. Nta kintu muronka kigufasha mu muryango. None ko wubatse none nk'umufashe wawe akeneye nk'akantu k'agahuzu bigenza gute kuri bonane harakeneye gutuntu twinshi cyane. Burya rero nk'agahuzu turasubira kugasatira nyene umuntu agasatira gasiramo igufu nyinshi kugira umuntu aronka gahuzu. Mugasi cyane go. Oya si cyane. Twe turagowe cyane urumva biragoye mbere sa nayo kuvuga ngahanye abantu turagowe cyane. Si twe twenyene burya ni twese. Ego burya ubwoko bw'abatwiyo tuva tukagera twese ni twese. Ego none usanzwe nawe uri mu bwoko bw'abatwa? Ego ndiwe ndi mu bwoko bw'abatwa. Ego none ntabagira neza bakunda kubuza basi bakabafasha bakabasahiriza nko mutuntu muba mutishoboye? Urumva abagira neza baradufasa ariko mu gihe badufasize babisize nk'abanye mu komini iwacu iyo komini iwacu dutwara musitante ntavegenda duhaya cabicisa kuba ruguru cyakabiha abandi. Mufasa ni nawe bimeze gute nk'abadamu? Urabona nk'ubu unye turi muri ca gihe umuntu wese yiruka umugabo akaja gupagasa n'umudamu akaja gupagasa. Kuri wewe nawe bimeze gute? Kuri jewe umugabo wanje aragera ku kazi nabona gakwembe akazi uko nyene kimagwesa nyamugati jewe kagiye ku kazi nta kundi je ndihangana. Hari gihe bazi uko nyene n'igihe bakaronka ayubufu bigahera iyo nyene. Se ntavuga ati muganje wanje kambwira ati burya rero jewe arambwira ati jewe nabuze amahera akazi uko nyene kabaha ayitike gusa bakaduga. Se ntavuga ati nta kundi ko babaha amahera yitike ndihangana nta nakimwe Imana izoduha uronka kana kazi ugura gakwembe umuntu yambara. Cyane ntambuga ati burya rero ikintu kirasiyo nazo ndiruka ntaruha rega dushiko bwaci navuga ati je ndaruse ngoma nduhuke hanyuma bukeye ntarondera. Urumva usanzwe utunzwe no kuja guca ubwatsi. Hanyuma dushigwe bwacu ariko turonka niyegemeri y'ubugari tukarya nize rengarenga nizo mboga nibyo bizumpu tukarya tukafungura. Yego ndumva mwebwe musanzwe mwibereyeho ubuzima nyene bwo kwiyorohereza. Burya rero murabona mu bisanzwe nta n'utu tuba tutunye burya numugira neza yitwa Patiri. Niwe yabiravye araraba atavuga ati zewe kubo bavuga ubwoko bw'abatwa ko bakike cyane yaraza arisikira ngaha ku rubuga hose arasika kandi abatwa bose bava bakagera. Burya arisikira ngaha arirabira aravuga ati abahora babimbarira barampenze reka nze kwisikira ku rubuga ndabe ukuntu bimeze. Yaje ngahanye ufise akabanza yaragendaga agapimye akagapima. Burya rero harageze igihe rero avuga ati zewe nanze gukekwa niyemeze cyo gufasa ubwoko bw'abatwa nzobwiyemeza mpaka bose ndabafase hanyuma zenzohembwa n'Imana. Burya rero murundi yarabikoze kweri yavuze ati nubundi bagumye bamburaguza ati zewe ivyo niyemeze nzobikora. Nabo guma bamburaguza ati zewe sindabahe ivyo nabasezeraniye nzobisica byose ndabibahe hanyuma zewe nzohembwa n'Imana. Ze Patiri n'umupatiri yabafashije wo kuri paruwasi. None Edouard kinzu yiwawe menga sininiya cyane n'intoyi kandi tubariye ko utunze umuryango w'abana none irabakwiriye inzu?
iradukwira burya ahonye hari ikibambazi burya ariko mugabo nta ngorane nimwe twege tubifata uko nyene nakare twaba mu masasi yego nakare twaba mu nzu z'ibiti tugafata ibintu zenye ivyondo tugahoma tukamunzi z'imizingi zijyanyije bisanga ihese okay rero ubunye turasima Imana nuwo mupatiri yadufasiza akaduha dusakazo urumva turasima Imana turayisima kuko twege ibintu vy'isi twe twaramaze kubihaga twaramaze kubibona ukuntu ibintu bimeze twaramaze kubihimba urumva biragoye cyane ngatubo kira bakunzi banyisha umeze mumva ni ibibazo bitandukanye urumva rero kandi aha nitweze burya ndiko ndavugira bose urabona hose uko araba hose niko hameze nta mikoro dufise ntaki uko umudamu wanje yabivuze twege burya kwitunywe n'ubwaci cyangwe tubonye akazi tukagenda tukaza uko nyene harageze imbere n'ubuye turasaba kuvuga ati twobihagarika vyose tukabihagarika ibintu vy'ubuzi tukabihagarika vyose tukicara hambavu y'imiryango duciye umuganda w'ubwaci tukawugurisa nimba ari ico gihumbi nimba ari ayo majana 7 tukavugura niyo nusu ubufu umuntu akajya mu muryango twegere turahanzwe n'ibibazo vyinsi twebwe dufise amikoro make nta n'igitungwa nta n'udutungwa dufise ntabaho nyene nk'ubu umuntu abagira nkaho hepfo umuntu haramabuye kandi nta n'udutungwa dufise nta n'akagasafuriya nta n'iki kira kintu cyose nta kintu na kimwe dufise ariko mugabo twebwe tubibona uko nyene nta kundi Imana yonyene niyo izobona ibintu bidukwiye kandi bitubereye none Duare nko mu gihe none hariko haraboneka nk'ingwara nk'izi zitandukanye ku bana hanini abana barakunda kugwara cyane mwebwe barabibashikira gute kugira ngo umwana agwaye kunyarukira kwa muganga ndabona nesi hagufi yo kwa muganga imiti muyironka gute imiti twebwe urabona nk'ubunye urabona ko ubunye niza mituwere wana ntarizo baduhaye abandi bose barabahaye ko twe nta mituwere baduhaye twege twace twifata uko nyene umwana agwaye hakizwa n'Imana uko nyene nta birebire biba aba uvuze mituwere abandi barazibahaye musitanteri yaratwimye na mituwere zose yarazitwimye ariko yarihereye abandi arabaha ariko twebwe yaratwimye urumva twace tubifata uko nyene ibyo musitanteri wacu aratwanka cyane kweri ariko muga tubifata uko nyene twese twibereho uko nyene mwana agwaye nuko nyene Imana niyo yego nimukiza amavuriro ngahanye ntari hagufi yiwanyu canke mwebwe muracakoresha ya miti y'ikirundi oya nta digikoresha none nkiyo mbona ufise umuryango hageze ku kintu cyo kwibaruka umudamu wiwawe aja kwa muganga canke avyarira ngaha nyene mu Burundi oya araduga kwa muganga mugabo ubunye hari ibintu ubunye bahinde ubunye kwa muganga bakamahera nk'ikwi radio bakamahera mugero utabu yafise urumva abaganga bacakubona nabi bagacagufata nabi umuryango bagacagufata nabi ugacumenga nturi mu gihugu kubera ububuze yamahera twege burya n'ibintu birebire cyane biragoye cyane mbere twebwe dufise umubabaro mwinsi nkabapfa kubona tugenda burya biragoye cyane biragoye ubukene iki byose biraduhanze inzara byose ahubwo ni birebire cyane ibirebire bakunzi ba Nyishu Media ni jewe ntare kwa kundi nyene muri ca gikorwa ciwacu twiyemeje cyo kuza turagendera abantu batishoboye ndazi ni benshi mudukurikirana mufise umutima w'urukundo mufise umutima wo gufasha handi ko ndayaga n'umuryango kwa Edouard Vraiment ndabona babayeho mu buzima butari bwiza inzu babamwo ni inzu ngifise icumba ariko je sinavyemeye ko ifise icumba kandi afise umuryango munini nkuko mubibona none Edouard ne nk'akantu wovuga mu kugira turangize kino kiganiro kuko je numva nagize n'agahinda ndabona nitwobandanya kandi tukora ikiganiro basi nk'akantu basi wobarira nk'abakunzi badukurikirana kuri Nyishu Media nk'intererano ubasaba nk'intererano ya gute sewe intererano no saba
dusaba yuko bodufasa badufasize bakadufasa nk'udutungwa bakadufasa natwo utubati kugira umuntu yisanure nyene umuntu asanure agire akazu kisumbuye n'udukoresho nyene two mu nzu urumva byose tubisabye abavyeyi amabagira ico bodufasizemwo muri ivyo bintu byose dusabye ego kandi imana yobahezagira ikabahezagira badufasize kuri ivyo bintu ngo dusabye ego turashimiye ego madame sa natwe tweko turarengana turavuga ati have tuce kuri ujya muhana kugira ngo nawe turaye ko twoshobora kubayagisha nabo nyene rero twe nawe nta kajambo wumva wogira turabasimiye ko mwaziye kuturaba ngaha ine kuribona abahita ibona nibona turabasiye mudufase muduharwa tubati imana ibahezagira gusa rero n'aba bana muzobajane ku ishure bona hageze hageze ariko rero mugabo kubera ubunye basaba n'amaniforome byose bagasaba n'amakaye urumva biragoye ubunye kugira abana reka twanka kubatwara ku isura kubera cyo basaba ibintu bigoye kandi biruhize natwe twifitiye amikoro make yego twifitiye amikoro make urumaje gituma rero abana cyo tubagumiza ngaho kandi agomba bavuga ngo tubazane ku isura ariko naho ukacurimbura nka niforome amakaye urumva biragoye cyane kugira nemwe bwe muca muhitamwe kubagumiza ngaha yego none wogira gute none bakwace nka niforome umva byose ucugumiza ngaho yego n'amakaye bagumiza ngaho yego kunze nyinshi metse vraiment ni kibazo gikomeye cyane je ndabona twogenda twege twogenda tukabandanya mva mufise ikibazo gikomeye cyane bakunze nyinshi metse